Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri wa3.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza mbaye ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko uwari umukuru w'igihugu afite bumwe mu budahangarwa butuma adashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha. Icyemezo rero bahanga bavuga ko kijyanye neza n'intekerezo z'abarepublika, bivuga ngo kuba bavuga bati umukuru w'igihugu ntabwo yakurikiranwa mu gihe ari mu kazi, ko ikibazo ubwacyo cyaje kubera imanza Donald Trump w'Amerika arimo akurikiranwa. Uwo ni Profeseri Omar Khalfan, impuguke muri politike n'amategeko mpuzamahanga. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa urupfu rw'abakozi b'umuryango ukora ubutabazi bishwe n'insoresore zo muri teritwari ya Lubero. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF riravuga ko miliyoni 3 z'abana muri Repubulika ya Centrafrique bugarijwe cyane n'ibibazo bituruka ku mirire mibi. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umupaka wa Ras Jefie uhuza Libya na Tunisia wongeye gufungurwa nyuma y'amezi 3 ufunze kubera ubushyamirane hagati y'ingabo za leta n'imitwe ikora ibikorwa by'amagendu n'abandi bakora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'intwaro. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Hari mu muhango wabaye kuri uyu wa mbere nyuma y'amezi 3 uwo mupaka ufunze biturutse ku binjizaga intwaro rwihishwa bigateza ubushyamirane. Uwo mupaka ufitiye akamaro kanini ibihugu byombi kuko ari gukorerwaho ibikorwa byinshi byambukiranya imipaka. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byatangaje ko uwo muhango wabereye ku mupaka mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Libya, witabiriwe n'abaminisitiri b'ubutegetsi bw'ibihugu ku mpande zombi, Libya na Tunisia, hamwe n'abandi bategetsi. Umupaka wa Ras Jdir wafunzwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatatu, abayobozi ba Libya bavuga ko bashaka gukora ku buryo imipaka ibona umutekano no kurwanya urugomo rw'abinjiza intwaro rwihishwa. Eugenia Mukankusi, dukomezanye utugejeho iyi nkuru ivuga ko ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF rivuga ko miliyoni 3 z'abana muri Repubulika ya Centrafrique bugarijwe cyane n'ibibazo bituruka ku mirire mibi bikwirakwiriye mu gihugu hose. Hejuru y'ibyo bibazo by'imirire mibi, nta n'uburyo abo bana bafite bwo guhabwa serivisi ziboneye mu bijyanye n'ubuvuzi. Hari kandi ihungabana ry'umutekano mu gihugu ku buryo bishobora guteza ikiremwa muntu amakuba akomeye. UNICEF ivuga ko abana mu gihugu badafite uburyo bwo kugera kuri serivisi z'ubuzima, kandi ko hafi 40% bahora n'indwara zituruka ku mirire mibi. Bake kandi nibo babasha kubona amazi meza, isuku cyangwa ifunguro ryuzuye rifasha amagara yabo. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bitangaza ko uhagarariye UNICEF muri Centrafrica avuga ko kuba isi yose ihanze amaso ku ntambara yo mu ntara ya Gaza n'ahandi hari ubushyamirane, imibereho y'abana mu bihugu bya Afurika yatwikiriwe n'igihu mu buryo bubabaje. UNICEF ivuga ko miliyoni 3 z'abana b'abahungu n'abakobwa bugarijwe ku gipimo cyo hejuru n'ibibazo by'uruhurirane kandi byuzuzanya n'ibura ry'ibintu bitandukanye kurusha ahandi ku isi. Ibyo bikaba bituma Repubulika ya Centrafrica iba igihugu gishobora guhura n'amakuba yibasira ikiremwa muntu kurusha ibindi ku isi. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko wari umukuru w'igihugu hari ibyo afiteho ubudahangarwa ashobora gukurikiranwaho mu nkiko mpanabyaha n'ibyo atabufitiye mu gihe ibyo yakoze byari mu nshingano ze zemewe n'itegeko nshinga. Perezida Joe Biden asanga ibyo bizatuma bamwe mu bategetsi bitwara nk'abari hejuru y'amategeko. Inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka. Perezida Joe Biden yaneguye iyo ngingo ya sentare nkuru y'igihugu yatangajwe ku munsi wa mbere. Iyo ngingo ijanye n'amakuru y'ivyaha uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump yagirizwa ko ashobora kuba yarakoze vyerekeye ukwivanga mu bikorwa bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2020.
mu ijambo yashikirije ari mu biro vy'umukuru w'igihugu White House ejo ku munsi wa mbere, Perezida Biden yagize ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko naho yoba ari umukuru w'igihugu ca Amerika. Biden yatangaje ko agiye kubandanya yubahiriza amategeko hamwe no kudakora ibirenze ububasha ahabwa nk'umukuru w'igihugu, ariko yaragabishije ko abakuru b'igihugu muri kazoza bashobora kutavyubahiriza. Yagize ati umukuru w'igihugu uwo ari we wese hisunzwe iyo ngingo harimwo na Donald Trump ubu azoba afise ububasha bwo kutubahiriza amategeko. Tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujye mu burasirazuba bwo hagati, aho ibitaro by'Uburayi i Khan Yunis bisa nk'aho biri mu busa abakozi n'abarwayi bahunze iki kigo cy'ubuvuzi nyuma y'uko ingabo za Israeli zitegetse abaturage bo mu turere tuhakikije kuhava, nk'uko umuvugizi w'ishami ryita ku buzima ku isi yabivuze kuri uyu wa kabiri. Eugenia Mukankusi niwe utugezaho iyi nkuru. Ibihumbi by'abanyepalestina benshi muri bo bamaze kwimirwa inshuro nyinshi mu ntambara imaze amezi arenga 8 bahunze ibice by'amajyepfo ya Gaza kuva ku wa mbere biturutse ku mabombe ya Israeli. Rick Peppercorn uhagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima OMS mu turere twigaruriwe tw'abanyepalestina yagize ati abakozi b'ibitaro n'abarwayi bari bamaze gufata icyemezo cyo kwiyimura ubwabo, yongeyeho ko hasigaye abarwayi 3 gusa. Mu kiganiro yatanze ku ruhande rwa ONU yabwiye abanyamakuru ati turatakamba ngo ibitaro by'Uburayi birigaza bisonerwe, turifuza ko bitakwangirika. Ni ubutumwa yatanze kuri video ari Yerusalemu. Umwe mu bayobozi mu gisirikare cya Israeli yavuze ko nubwo hatanzwe amabwiriza yo kwimuka ku bice biherereyemo ibitaro, abakozi n'abarwayi babwiwe ko bashobora kuhaguma. Yabivuze muri aya magambo: ntabwo twabahaye itegeko na rimwe ryo kuhava, bityo rero abarwayi hamwe n'amatsinda y'abaganga bashobora kugumayo, kuri bo hari umutekano. Uyu ni Koloneli Elad Goren wa Kogat, ikigo cya Minisiteri y'Ingabo cya Israeli gihuza ibikorwa n'abanyepalestina. Hari mu kiganiro kuri telefone n'abanyamakuru. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge yari ifite itsinda ry'abaganga mu bitaro, harimo inzobere mu kubaga, yimuriye iryo tsinda ryayo n'abarwayi mu bitaro bikorera i Rafa Masawi nk'uko itangazo ryayo ribivuga. Amakuru yacu tuyahereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru aturuka muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu ya ruguru yemeza ko abandi bantu 17 bahitanywe n'ikindi gitero cyabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma y'igitero cyahitanye abakozi bane b'umuryango Tear Fund ufite icyicaro mu Bwongereza ejo kuwa mbere. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera urigoma. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byariyongereye muri teritwari ya Lubero na Beni. Ahanini ni nyuma y'aho abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo bamaze kwigarurira komine ya Kanyabayonga, lokalite ya Miliki na Kaina, zose ziherereye muri teritwari ya Lubero, ubu ikomeje kwibasirwa n'ibitero by'ubutitsa by'umutwe wa M23 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Amasoko atandukanye y'ijwi ry'Amerika yemeza ko ibyo bikorwa birimo gukorwa n'udutsiko tw'insoresore zo mu teritwari ya Lubero, izindi zikaba ziri muri teritwari ya Beni. Mu gitondo cyo ku cyumweru, izi nsoresore zatwitse imodokari z'ishyirahamwe Tear Fund zavaga mu mujyi wa Butembo zerekeza muri teritwari ya Beni, aho abakozi b'iryo shyirahamwe ritabogamiye kuri leta bagera kuri 4 batakarije ubuzima, abandi barashimutwa. Mu itangazo ryayo, ishyirahamwe Tear Fund ishami ry'intara ya Kivu ya ruguru ryumvikanishije ko abakozi baryo 4 bishwe, abandi bagakomereka bikomeye, imodokari zabo 5 zigatwikwa. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Bwana Bruno Lumarquis, umuyobozi w'iri shyirahamwe, avuga ko kuva aho umutekano muke ukomeje kwiyongera i Lubero n'ahandi bituma ubuzima bw'abakozi b'uyu muryango bujya mu kaga. Uyu arasaba impande zombi zihanganye gukemura ibibazo bafitanye, bityo abaturage bagatura mu mahoro n'umutekano bidakemangwa. Sosiyete sivile yo muri teritwari ya Lubero yo yemeza ko nyuma y'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyakorewe abakozi b'iryo shyirahamwe, abandi 18 bahitanywe n'izo nsoresore mu masaha ya mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri. Aba nabo bakekwagaho kuba bafatanyije na M23 ubikomeje kwegera uyu mujyi w'ubucuruzi w'intara ya Kivu ya ruguru. Sosiyete sivile ivuga ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorwa muri teritwari ya Beni, aho umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomeje kugenda wica abanyagihugu. Uyu ni Bwana Muhindo Sengemoja ushinzwe itumanaho muri sosiyete sivile ya teritwari ya Lubero.
hashize igihe kirekire ibikorwa bibi bya ADF byibasira abaturage mu teritwari ya Beni, yewe bigagira ingaruka mbi no ku baturage ba Lubero. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo ari ADF, ni insoresore za hano mu teritwari ya Lubero. Muri iki gitondo abandi bantu 18 batakaje ubuzima, abandi yemwe barakomereka. Kugeza ubu imibare nyakuri ntabwo turayimenya kuko ubushakashatsi bugikomeje. Ni ibibazo bikomeye ku baturage cyane kuva aho M23 yatangiriye gusatira Lubero n'utundi duce dutandukanye ko mu burengerazuba bwa teritwari ya Rucuru. Mu by'ukuri abapfuye muri iki gitondo ni benshi, kware n'abandi tutarabasha kubona. Parce qu'il y a des enlèvements, il y a autant de personnes qu'on n'a pas pu retrouver. Uyu yemeza kandi ko abakoze ibyo ari insoresore zo mu mujyi wa Butembo zikomeje kugenda ziteza akaduruvayo cyane ku bantu bavuga ikinyarwanda, babashinja kuba bafatanya na M23, dore ko mu bakozi b'ishyirahamwe Terra Fund bishwe ndetse n'abishwe mu gitondo cyo kuri wa kabiri higanjemo abafite amazina y'ikinyarwanda. Kubw'ibyo ubuyobozi bwa societe civile ku rwego rw'intara y'Kivu ya Ruguru bwo bugasaba leta gufata ingamba zikomeye mu rwego rwo gukumira icyo isi intambara y'ivangura amoko rishobora kubaho muri ako gace k'uburasirazuba bw'igihugu. Uyu ni bwana John Banyene Balingene, umuyobozi wayo. Kubera impamvu z'umutekano muke ukomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya Kivu ya Ruguru, turasaba ubuyobozi bwa FARDC kongera imirwano yo kurangiza burundu inyeshyamba za M23, kuko urabona ibirimo kuba muri Lubero bishobora kuvamo intambara hagati y'amoko. Ibyo bishobora kugira ingaruka rero ku baturage ndetse no ku bikorwa byabo bya buri munsi. Ikindi tugasaba n'abaturage ndetse n'abasore ba teritwari ya Lubero no muri Kivu ya Ruguru yose kwirinda gutera ibirindiro by'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera muri utwo duce ndetse n'ibikorwa byabo. Kuba M23 ikomeje kugenda isatira ibice bitandukanye bya teritwari ya Lubero bitera impungenge abahaturiye, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abanyapolitiki bo muri ako gace. Depite Kambale Boazi watowe n'abaturage b'iyo teritwari ku rwego rw'intara y'Kivu ya Ruguru arasaba leta gukora ibishoboka igasubiza inyuma ibitero bya M23, atinya ko bishobora gufata Lubero yose. Ubu ni teritwari ya Lubero yibasiwe n'ibitero bya M23. Abaturage nibo bari kubigiramo ingaruka zikomeye cyane kubera ko batabona ubufasha ubwo aribwo bwose buturutse kuri leta. Ibaze kuba M23 yigaruriye Kanyabayonga, igakomeza Miriki ndetse na Kayina. Utwo kandi ari uduce dukomeye cyane twa teritwari ya Lubero. Biraduhangayikishije cyane rwose kandi bidutera kwibaza nimba koko guverinoma ifite ubushake bwo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo dushaka ni amahoro, nta kindi. Kugeza ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona ubuyobozi bwa FARDC ngo twumve icyo buvuga kuri izo mpungenge z'abaturage. Twahamagaye Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Kivu ya Ruguru, ariko ntiyafata telefone. Kuvaho umutekano muke ukomeje kwiganza cyane muri teritwari ya Lubero, amashyirahamwe atandukanye atabogamiye kuri leta yatangiye ibikorwa byo kwimura abakozi bayo bajyana mu bice bigaragaramo kubamwe agahenge. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Tugume aho muri Kongo, impunzi z'abarundi zirenga 3,000 ziri mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu burasirazuba bwa Kongo nyine zugarijwe n'inzara, zivuga ko zimaze amezi arenga 3 zidahabwa ibifungurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Izi mpunzi ziri muri inkambi iri mu birometero birenga 4 n'umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo, zimwe muri zo zirirwa zisabiriza muri Uvira, izindi nazo zirirwa mu ruzi rwa Kavimvira ziseye umucanga n'amabuye, mu izindi nazo zijya guhingiriza kugira ngo zibone ibyo zifungura. Aba barundi bamaze umwaka muri iyi nkambi, bamwe muri bo bavuga yuko batazi niba ari impunzi cyangwa atarizo, kuko bifuza ubufasha ntibabubone, bifuza guhunguka ntibahunguke. Niyonsaba Christine ni umubyeyi w'abana 7, yahunze avuye mu ntara y'Ibitoki, amaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Yemeza yuko yibasiwe n'inzara kuko bamaze igihe kirekire badahabwa ubufasha bw'ibifungurwa. Ubu nka jewe nihereye ko mfise utwana 7 kamwe n'akamezi 4 karashaka kurya kakabura icyo kagaburira, ndabora amaberebere kumwosa kubera inzara. Kubw'Imana Beatrice, umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko wavuye mu micungarero ya Tanganyika ahitwa Karemi, ahungutse ageze Kavimvira na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ntibyamusubiza mu gihugu cyiwe.
ubu amaze umwaka muri inkambi y'agateganyo mu buzima bubi. Twebwe ikibazo dufise nk'ubu nko kuri jewe uku twe badukuye Karemi tuza ngo turahungutse kuva mu kumunani tuzananye n'abirubumbashi turaza makano ngaha none inzara igomba itwikireho ntitujya ntitugirane n'isabune yo kumesura ntitukironka byase ko badutahana biranka ko n'abandi babatwara mu nkambi ubu ngaha bari nko mugasha abana bigwa ngaho mwibarabara gusega abandi bakubitwa bamwe banabima ndetse bandi no gupfa bagapfa bakabahamba kubera inzara amezi araheze nta uri karake nta kintu na kimwe. Aha muri inkambi ya Kavimvira kandi usibye iki kibazo cy'inzara izi mpunzi zivuga yuko zifite n'ikibazo cy'uburaro butari bwiza ndetse n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko zimwe muri zo zirara munsi y'ibiti izindi nazo zikajya kugura amazi yo kunywa hanze y'inkambi. Tusige tugenda mu makongomane guhiga y'amazi tukagura amazi yamaze gutobekara ntitukironka icyo turya aho udakomeye ngo uje mu uyu mucanga uzurikorera umucanga uzura gihiga igaraviye nta kuntu turisuka nyene ngaha mu igaraviye dufise abagabo badafise abagabo nabo nyene hagiye basasa bakaryama abandi bafise utwana nk'utu tukwirirwa gusega ngaho baza badukubita abakongomane no kuri turarushe muraba ukuntu mwoduserukira imbere dupfume tugende kugwa mu gihugu cy'iwacu turara hanze muri rya myembe nta n'ikirengeti dufite kandi uburengeti barawufise mu mazi aho bafumye badufashisha uburengeti dufite abantu imbeho iri mu kunyica ngira umuroho naje niruka nje guhungira muri ase none n'akarengeti ntibaduha imbeho turareyo muri uku kwezi kw'indwi urabe niyo imbeho dufise abana banje 8 bose ndababuriye rimwe ngaha. Usibye izi mpunzi zo mu nkambi ya Kavimvira zitaka ubukene bw'inzara nizo mu nkambi z'agateganyo za Sange Mongemonge nazo zihamya yuko zimaze amezi arenga 3 zidahabwa ubufasha bw'ibifungurwa. Mu Misiri imbere twarafungura ariko ubu kubera tutagifungura niyo mpamvu abana bafise ubuzima bubi bagatuma bajya gusega batari gusega. Haseri maze igihe kirekire amezi araheza tutarya tuguma tubisaba ariko barase kutuzana ifungurwa. Abana baragenda bagiye nk'iyo mwibarabara abagira neza abakongomani bakabaha 1000 ikigoze cy'ubufu bakazana tukagura ivyo bijumu cyangwa tugacumba ko nyene. Umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi utashatse ko tuvuga amazina ye yabwijwe rya Amerika ko kuva mu kwezi kwa gatatu aribwo PAM ihagaritse ibifungurwa bitetse yari isanzwe impunzi zo mu nkambi z'agateganyo za Sange Kavimvira ndetse na Mongemonge ariko ntibababwira impamvu. Gusa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko yari ifite gahunda yo kujyana mu nkambi ya Mulongwe impunzi ziri mu nkambi z'agateganyo ariko amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yafuze umuhanda wa Uvira Fizi. Imibare ya seri yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 40,000. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. tuve mu burasirazuba bwa Afurika tujye mu majyepfo ya Afurika aho kuva ejo kuwa mbere Afurika y'Epfo ifite guverinoma nshya yagiyeho bigoranye nyuma y'igifatwa nk'isaranganywa ry'ubutegetsi hagati y'amashyaka yishyize hamwe kugira ngo ashinge leta y'ubumwe. Imyanya 20 kuri 32 y'abagize iyo guverinoma nshya yahawe ishyaka ANC risanzwe ku butegetsi. Ishyaka Democratic Alliance DA ryahawe imyanya 6, indi myanya isigaye yahawe andi mashyaka mato agize iyo leta y'ubumwe. Mugenzi wacu Diane Ninazwe yavuganye na Bwana Nestor Bidadanure wabaye igihe kinini muri Afurika y'Epfo kandi wakuranye n'ishyaka ANC rimaze imyaka hafi 30 ku butegetsi. Yatangiye avuga kuri iyo leta nshya n'uburyo izitwara mu guhangana n'ibibazo byugarije igihugu. Afurika y'Epfo ibibazo bitari bikenya ku byerekeye ubutunzi, iterambere risa n'iryahagaze, abantu bakiri batonya benshi nta kazi bafise, hanyuma agaca ikibazo cy'umutekano. Aha rero wongeyemwo abagiye gutora ANC rose amajwi 40%, akaba ari amajwi makenya ugereranije n'ayandi majwi ANC aho rironka. Bavuga bati nicyo abanyagihugu bashatse kutubwira nuko twese twogenda hamwe bagerageza kuraba ingene kumvikana
kugira ntituze turagorana twebwe hamwe n'abaturwanya kugira dushobore gushyira imbere kubaka igihugu, gutorera inyishu kuri ibyo bibazo bihanze igihugu. Imigambwe myinshi yaremeye, ariko hari imigambwe ibiri itaremera, ni EFF ya Julius Malema na MK ya Jacob Zuma. Iyo EFF na umukwento wa Jacob Zuma mwibaza ko hararengerana nizo haviza canke vyaheze ko leta yagiyeho baca babandanya bibera mu batavuga rumwe n'urwo runani gwemeye kuyobora Afrika y'Epfo? Kushika ubu bisa n'ivyaheze, ibintu nka EFF isaba ivuga iti ntidushobora kwemera kuja muri leta irimwo diye wa mugambwe w'abazungu batwara apartheid na parti ya Jacob Zuma na nyene MK nivyo nyene ivuga. Donc bisa nkaho umenga vyaheze, ariko mu bisanzwe muri kandisha ya Sud Africa ntibigera bugara imiryango, ntawubizi ejo bahinduye ingero babone ibintu bashobora kwakirwa. Jacob Zuma so usanzwe yaba muri ANC yahoze ari igicocoro ca ANC mbere yuko bagirana ibibazo akagenda gushinga umugambwe we mukonto, wewe azorohera ubwo butegetsi gutwara akatababuranishije kuko ntiyigeze yemera ariga ko batsinze amatora? Yaravyanse, ariko mu bisanzwe nibaze yuko bitazobandanya kuko amategeko muri Afrika du Sud aremewe. Niyo umuntu atanezerewe n'ivyakozwe arashobora kwitwara, ariko mu by'ukuri nibaze yuko azokwemera. Kandi ivyo yaronse si bikenya, yaronse amajwi 18, si bitonya kuko umugabo wiwe wari umaze gusa nk'amezi 8 utanguye. Nibaza yuko ivyaronse atari bikenya na gatonya. Leta nshasha yashinzwe muri Afrika y'Epfo, ndabona ANC ku rupapuro mfise izogira ubushikiranganje bw'umutekano yari isanzwe ibufise, izogira ubw'ubutunzi, imigenderanire y'amakungu. Nibwo bushikiranganje ahanini mbona bukomakomeye, mugabo harimo n'ivy'amabuye y'agaciro za diamant n'ibindi naho nyene bibiri mu minwe ya ANC, mu gihe DA yoyo ifise ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu, kugenzura binjira n'abasohoka. Twovuga ko ANC by'ukuri niyo ifise ubushikiranganje bukomakomeye gusumba indi migambwe. ANC izo twara ijambo rinini gusumba, bazobangabanganwa mu kutwara kiriya gihugu, canke n'ubundi naho vyitwa ko ari leta y'ubumwe hariho uzosumvya ijambo yundi? Yego, muvuze n'ivyo zenzo minisiteri zikomeye, twongeyemo n'iyo ya defense. ANC yaronse amajwi 40%, naho atari majorite, niyo parti ikomeye cyane mu gihugu. Ni bisanzwe, nibaza yuko izindi zose zemeye yuko iguma ifise iyo position, kuko DA yaronse ya interieur. Ni byiza kuko mu makritike menshi bagirira ANC bavuga yuko ari ikibazo cya criminalite mu gihugu, kudashaka kuzana umutekano mu gihugu, kandi yuko ari ikibazo cy'abantu l'immigration, abantu bava hanze benshi batagira impapuro. Icyo ni ikibazo gikomeye. Nibaza yuko iyo minisiteri bahaye diye ari no kuvuga ati ko mwaba muvuga yuko twebwe tudakora neza ibwiza gukorwa, nimufate iyo position, ari mube responsable y'icyo kibazo cya sekirite mu gihugu, komeze turabe yuko arico mwahindura ko mwakora neza kuturusha. Arakoze Diane Ninahazwe muri icyo kiganiro na Nestor Bidadanure. Tuve muri Afrika y'Epfo tuzano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko wari umukuru w'igihugu hari ibyo afite ubudahangarwa ashobora gukurikiranwaho mu nkiko mpanabyaha n'ibyo atabufitiye mu gihe ibyo yakoze byari mu nshingano ze zemewe n'itegeko nshinga. Kuri icyo cyemezo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Professeur Omar Khalfan, impuguke muri politike n'amategeko mpuzamahanga, amubaza ingaruka iki cyemezo gifite ku banyamerika n'igihugu. Navuga ngo ni icyemezo cyafashwe. Urabona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urukiko rw'ikirenga burya ruba rugizwe n'ibice bibiri, igice gifite intekerezo z'abarepublican n'igice kigize intekerezo z'abademokarati. Ni ukuvuga ngo icyemezo rero cyafashwe ku majwi yose 6 mu majwi 9, nubwo umuntu yavuga ko cyafashwe mu majwi 5 kuko hari umwe mu barepublican nyene ushyigikiye abarepublican, umwe mu bacamanza usa nk'aho atabyemeye byose. Uwa 6 witwa Amy nawe yatoye nyine muri bagenzi be 5 nawe abo wa 6. Bivuga ngo ni icyemezo rero bahanga bavuga ko kijyanye neza n'intekerezo z'abarepublican. Bivuga ngo kuba bavuga bati umukuru w'igihugu ntabwo yakurikiranwa mu gihe ari mu kazi,
akenshi ngira ngo nk'uko wabitangiye barabivuga bahereye kuko ikibazo ubwacyo cyaje nyine kubera imanza Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo akurikiranwa. ni ukuvuga ngo baherere ku muperezida wabo wanashyizeho, byumvikana wanashyizeho abacamanza 3 muri abo 6. urumva ko muri manda ye imwe yabonye navuga amahirwe adasanzwe yo gushyiraho abacamanza 3 mu rukiko rw'ikirenga. So ni icyemezo rero navuga gishingiye mu by'ukuri ku ntekerezo y'abarepublikani. Ariko se iki icyemezo cyafashwe kireba abakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo gishobora guhungabanya demokarasi muri Amerika nyirizina, ndetse kikaba gishobora no kugira ingaruka ku rwego mpuzamahanga? Ngira ngo abakurikirana ibijyanye n'amatora ku ruhando rw'isi, demokarasi isa nkaho irimo ihura n'ibibazo. Hari inkubiri isa nkaho iyo abantu batsimbaraye ku bintu bya kera, iyo abantu batsimbaraye ku ntekerezo akenshi na kenshi abantu bavuga bati ni intekerezo zishaje. Noneho usanga rero ari byo navuga Donald Trump nawe nk'ishyaka ry'abarepublikani arimo gushyira imbere. Ariko noneho n'aba bacamanza 6 mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bacamanza 9, abo bose nabo bashyigikiye ibyo bitekerezo umuntu yavuga nyine akenshi bikunze kwitwa ko ari ibitekerezo by'ubutagondwa. Ngira ngo murabibona muhereye ku matora arimo kuba mu Bufaransa, ubu niyo nkubiri. Abo bantu nyine b'abakonservateri nibo ari imbere. Demokarasi irimo irasa nkaho igeze mu kona ridasanzwe, kubera ko nk'iki cyemezo ubwacyo navuga ko kibangamiye demokarasi mu buryo bweruye ku buryo gishyizwe mu bikorwa imyaka iri imbere byazaba ikibazo cyane gikomeye kuri demokarasi. Bibaye ikibazo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri demokarasi, aricyo gihugu twavuga ngo nicyo gihugu ntangarugero muri demokarasi ku isi. Ubwo urumva ibihugu bisigaye cyane nk'ibihugu byo muri Afurika, muri Aziya, Latin America byahura n'ibibazo cyane. Ndavuga abaturage bahura n'ibibazo mu guhora bahanganye na za leta nyine z'ibitugu. Ni ukuvuga ko icyo Abanyamerika bavuga magingo aya batinya nuko ubutegetsi bwabo nabwo bwazamera nk'ubutegetsi bw'igitugu nk'uko bivuga bugaragara ku yindi migabane y'isi. Ngira ngo ni naho Donald Trump yashaka kubishyira mu mwaka wa 2020. Nkeka yuko aramutse agize amahirwe byite gutyo agatsinda uyu mwaka, umwaka utaha ibyo yatangira byaba bimeze neza nk'intwaro nyine ubutegetsi bw'igitugu nk'uko tubibona hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga ngo kuba noneho iki cyemezo urukiko rwafashe rumuhesha uburenganzira, kuko urugero, reka ntange urugero kugira ngo byumvikane gatoya. Ni ukuvuga ngo mu cyemezo bafashe baravuga bati hari aho Donald Trump yasabiye umukuru guverineri w'intara wa leta ya Georgia, aramubwira ati ndashaka amajwi 10,000 kugira ngo ngume ku butegetsi, yanshakire. Icyo ngicyo muri iki cyemezo bafashe byagaragaye yuko atari icyaha yahanirwa mu mategeko. Professor Omar Harfan, impuguke muri politiki n'amategeko mpuzamahanga, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kuba mwadutumiye. Urakoze cyane nawe Venuste Nshimiyimana ku bw'icyo kiganiro. Nshuti mwari muduteze amatwi, ni naha dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Chane wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije na Etienne Karekezi. Muri studio ya 5 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeyeho mbifuriza umugoroba mwiza, mugire amahoro n'amahirwe.